tuva mu gisagara ca Ngozi twerekeza mu gisagara ca Muyinga turi neza kuri centre ya Muyinga mu ntara ya Muyinga ni mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi niho televiziyo ku Gasaka Web TV mu rugendo rurerure twagize tuje gukora ibiganiro bisanzwe n'ubutabazi butagira imbibe kuri YouTube muradusangaho kuri Facebook muradusangaho hose ni ku Gasaka Web TV ugakora subscribe ugakurikirana ibiganiro byacu. Turi mu ntara ya Muyinga rero aho nahuye n'umwe mu basore twavuga ko batangaje no munyeshure ariko histoire y'ubuzima bwiwiwe akesha nuko itangaje nkumbure murayumvira turi kumwe hano ya Muneza Yambu cyane urahora komeye yego turakomeye turashima bakwita gute banyitana nagize Onesphore yego Onesphore duhuri hano mu gisagara ca Muyinga wundi uri kuragerageza kwivuga Onesphore ninde amazina yiwe yose na yahe avuka mu muryango w'abana bangahe nagize Onesphore n'umwana avuka mu muryango w'abana 8 akaba ari umwana wa mbere w'imfura muri uwo muryango nyene nkaba mvuka nyene ku mutumba wa Kayenzi komine n'intara na zone ni Muyinga Onesphore afite abavyeyi bose yego turabafise Onesphore ugendana ubumuga ubumaranye igihe kingana gute byagenze gute ubumuga ndabumaranye imyaka 23 kubera naburose kuva inyuma y'indwi zibiri zo kuvuka yego inyuma y'indwi zibiri zo kuvuka waciye ugira ubumuga yego naciye ngira ubumuga kumva zitandukanye zuko ukuguru nyene kwaciye kugwara hanyuma nyene ugize ingwara yabaki je nakuze numva abavyeyi bambwira yuko nagwaye banyinteze ubuganga no kuvuga ni ibintu batega umuntu agaca avyimba canke agakakama ukuguru hama nyene kuguru canke saho hantu hagaturika iyo batabimenya hakiri kare hashobora no kugira n'ingorane canke se nyene n'igufanirwa agapfa yego nuko nyuma y'indwi zibiri uragize ubumuga mbega wahavuye uja kwishure uriga bimeze gute yego kubw'impamvu yuko nagendanye ubumuga hakiri kare canke se nkiri muto naratevye gutangwa kuko natanguye ku myaka 10 niho watangura ishuri yego ubugeze mu kangara mu 13 mu 13 yego wiga iki niko ni mu wanyuma yego ni mu wanyuma mu gisata cy'ibiharuro byarakoroheye warabona yuko uzokwiga ukamara amashuri bwa mbere nari mfise ishaka ryo kwikunda ivyigwa canke se gukunda ishuri yego maze kugenda kw'ishure naragize nyine umutima wo gukunda ivyigwa nubwo n'uburyo bwaza burangora ariko narahenda buke ari nk'ubunyiyumviriye ko akamfasha nyine nkagenda hama nyine bikagenda neza kw'ishure bikagenda neza yego ubundi muri kazoza waragize ishaka ryo kwiga amashure uri mu mwaka wa nyuma ubundi muri kazoza wumva wobiki jewe muri kazoza nk'Imana hamwe yomfasha naje nashaka nko kuba nk'umuntu nyane nanje bwa mbere nobaza nkibuka akahise kiwanje namaze nkuronka nk'uburyo hanyuma nanje nkakora nk'igikorwa cy'ubutabazi ico ni cyambere yego nawe ugatabara abandi yego bivanye n'imvo nanje naciyemo cyangwa se nivyo naciyemo yego hama byo gukora navyo arukozi bashaka kumenyesha makuru bashaka umuganga bashaka umucamanza byo biragoye kubera hamwe ntoronka amahirwe yo kugenda kuri kaminuza ubu nkurikirana igisata cy'ibiharuro cyo science yego muri kaminuza wifuza ko bandanya wiga iki bwa mbere nshaka kuba nogenda mu gisata cy'ubuvuzi yego hama rero abantu bari kwadukwikira muri kano kanya waragize ishaka ryo kwiga nyuma y'indwi zibiri wagize ubumuga abantu bari kwadukwikira muri kano kanya Onesphore bamufasha iki jewe bwa mbere kweri nkubonye yumvira ko bwa mbere nosaba nk'ubufasha bw'ishure nyene nka minervare canke nk'aka uniforme nyene kuko nako mfise nyene kamaze imyaka myinshi yego none hambavuye amashuri kindi kintu ukora nyuma y'ubuzima bw'ishure rimwe na rimwe ndagenda nk'ukurima yego okay nuko rero ukomere cyane kandi ubandanye wiga Imana izi gufashishwe muri kaminuza ariko umuntu bari kwadukurikirana muri kano kanya yifuza yuko kugufasha yo gutora hehe ubahe nimba ufite n'akamero ka telefone gatanga yego jewe uwo shaka kuntora yontora ku mutumba w'Ikayenzi muri zone Muyinga na komine ni Muyinga nyene nimero nazo ziwanje ni 69 36 26 48 nuko rero tugushimire cyane tuzogaruka turabe yuko umwaka w'ishuri wagenze neza wamenye hanyuma byo muri kaminuza rero tubereze Imana yego namwe murakoze cyane umushira mwishaka ryinshi yego okay